Hari abantu birirwa baratwenga ubona ko banezerewe ariko mu mitima yabo buzuye umubabaro ata n'umwe yomenya. Baricarana n'abagenzi babo bagatera inkuru rimwe bagafitina bagatwenga, ariko iyo batashe mu mihira yabo bahura n'ukuri k'ubuzima. Imihana myinshi itekeye abajene bafise indoto zikomeye ariko mu mifuko yabo atakiriyo. Hari abarara amajoro bibaza ku miryango yabo yo muri kazoza, ariko birengagije ivyo vyose baravyuka mu gitondo bagatwenga bakerekana nkaho ata kibazo gihari, kugira ngo ntibaboneke ko ari abanyantege nke mu maso y'abandi bantu. Ariko indani muri bo bararushe kuguma bizezwa ngo ejo ni heza, iyo jo idashika. Rimwe bamwe baja kwifanira umupira w'amaguru, ekipe yabo yatsindwa ukabona umuntu abuze umunezero ukibwira ngo ni kubera yatsinzwe, ariko nuko abona ko hari hasigaye umunezero wiwe, kuko mu bundi buzima busanzwe nta munezero aba ariko arahabona. Ntuzugaye umuntu yirirwa muhira kuko nawe si amahitamo yiwe, kuko nta n'umwe adashaka gutera imbere, ariko nuko nawe bidakunda kwava ahari. Kandi uriya muntu yirirwa muhira afise intambara agwana nazo acamwo buri munsi utobasha kumenya, utobasha gusobanura. Rimwe na rimwe aba yibwira ati noronka naho nja kugira ngo basi ivyiyumviro bitume bigabanuka. Aha mw'isi buri wese afise inkuru y'ubuzima bwiwe, ariko Imana ihezagira uwo wese ashaka gukora, ashaka kwikura mu bukene, kuko ubukene burababaza. Jewe ni Juifer G.